kuganirizwa. Mwabadamu mwe nimwige kudusasira ibyumba bibe bisa neza haringanije, twana duterure ureke tuze tukuyambire. Kandi abagabo mu nyumve, abagore kuko bafise raisonnement anticipé. Akandi kantu dukwiye kumenya, abagabo bagenzi banje bari he? Ndaba abagabo bamanika gutya amaboko. Akantu nagira mvuge nashaka ndakavuga abagore batakumva, none abagore bamaze kubanga amatwi. Abagore ntawo bankuriramwo ga yemwe tukakavuga batumva. Ntaco reka tubagumizemwo n'abavyeyi bacu. Akagatabo kitwa Un mariage réussi, n'ubugeni bwatotse, kanditswe n'umwanditsi yitwa Nancy Van Perte. Kavuga ngo le sexe qui parle, umugore ngo ni gitsina n'umugwi mucamake akunda kuvuga. Handitse ngo une étude faite par l'université de Harvard indique que les femmes parlent vraiment plus que des hommes. Ubushakashatsi bwakorewe muri kaminuza ya Harvard ni muri Amerika bwemeza ko mu by'ukuri abagore bavuga menshi gusumba abagabo. Muzi impamvu? Iyo Imana itabaha amagambo, umugore aravugana n'uruhinja ngo wihorere, ngo saragukunda, ngo kandi aha twese, ngo n'inka ziriho, ngo hariho na nini, ngo baragiye, ngo horere mwana, ngo nukuri, ngo n'inzira ikiruzura, ngo hajya twese, ngo iyo ugasanga inkuru yarese ikiyago ni cyose. Ariko umugabo umwana muririye kuzamagotsi ngo tuba turushe, twebwe umwana kumuhendagiza naho bo biduhaguza ngo baze baduhemba amafaranga byo tunanira umunsi umwe. Abagore bafise ubunararibonye bw'amagambo. Kubera iki? Un homme prononce en moyenne 12500 mots par jour. Ngo abagabo twebwe tuvuga amagambo n'imiburiburi 12500 ku munsi. Une femme prononce en moyenne le double 25000. Bace bavuga ngo niyo mpamvu ngiye umugabo atashe ngo ataha wewe yayamaze, kandi umugore ngo agifisigaranye 12500. Ico shaka abagabo badugije amaboko yose. Yemwe batama muri hano bagenzi banje, kirazira ko umugore abaho ataganirizwa. Mu gitabo mfise cyitwa L'itinéraire du couple ni iki handitsemo ngo ku page 35 ikintu ca mbere umugore akeneye ntabwo ari kugenda kumutembereza kuri Tanganyika muri Musée Vivant. Hariho n'ukuri n'abagenda muri Musée Vivant bameze nk'ibiragi. Wamwagiye gusohoka mugiye no kuraba ibikoko, ariko nawe ugiye uri kindi. Mugiye kuraba ibikoko nawe wagiye uri kindi, yo tumaguma muri akaraba wewe. Ayo mahera n'ubundi baba yatangiye iki? Hano handitse muri L'itinéraire du couple ko abagore ikintu ca mbere bakunda no kubaganiriza. C'est le sexe qui parle. Bakunda kuganirizwa. Ngiyo batabiganirijwe bagira irungu, umwikomo, bakikanga ko banyegeza ibintu. Hari amahera ucisha ku ruhande, ufise abandi bagore mutera inkuru akama gukekeranya. Abadamu bakwiriye kuganirizwa gusumba ibindi bintu. Naho mugurira telefone gurutaburete rungana n'imeza, ariko agasanga ntuvuga. Ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu abanditsi b'ibitabo by'imiryango bavuga ngo hari itandukaniro ryo kubakana no kubana. Kubakana no kubana muyaga, kubana ibyo bitwa kubakana. Kubana ni nk'ibyo tubana n'imbeba, amasafuriya, ibiyiko, amadirisha, amabido. None amabido turatera inkuru. Hagiye mwe mubanye mutaganira, muba mubanye ariko ntimwubakanye. Niyo mpamvu abagabo bari hano mushaka ko abagore banyu bazoteka imisose myiza, bageze na hariya bateke neza, mukuriye kubanza kuza mubatera inkuru. Kandi ukamenya yuko naho utashe umugore asigaranye 12,500 by'amajambo. Rero igitabo cyitwa Ministère de la Guérison iki
avuga ngo umugabo atashe avuye ku kazi yahuye n'ingorane zitandukanye. Mugabo uri kunkurikirana ngo kirazira ko winjira mu rupangu utari kuratwenga, ubugira uze guteza mbute yaje kandi nabo ntuzi ingene biriwe. Ngo banza ngo wihanagure no mu maso, ubanze wiringanize, uwinjira uvuga ngo ngaha ndabaramukije amahoro, utwana uduterure, ureke tuze tukuyambire, ureke kwigira umuntu wadanje. Oya, emirwana tukuyambire, tuguteka ibikunda, tukubwira ngo urumva papa atatwariye umusosi ati hajya wewe twakwima ibintu byo gucama kumva imbere kibivyana bitazi yo twirirwa. Oya, uzopfukenyutse, ukwiriye kwemera abana bakakwikumbagaza ko. Umugore rero urumva wakurindiranye n'ibihumbi 12,000 ngahe n'500 ategerezwa no kukuganiriza ukabyemera, bimurinda indwara zo mu bihimba by'irondoka nyinshi. Ico ndagihejeje. Ubundi bumenyi ngeze ku gitanda, ariko ntimuhahamuke simvuga byinshi. Ku gitanda harimo ikosa. Iki gitabo mfise hano cyitwa Ça est secret pour une meilleure vie, n'amabangi 101 iyo ushaka kugira amagara meza. Paje 152 handitse ngo abantu ku buriri turashaka ko hitwagwamwo gutya. Iyo abantu bageze ku buriri bakwiriye kwirinda ibi bintu bikurikira. Haranditse ngo n'utiliser pas la chambre à d'autres fins que de dormir ou d'avoir des relations sexuelles. Icyumba ntihagira umuntu azogikoramwo ibindi bintu birenze ibintu bibiri: gusinzira n'amabanga yabubatse gusa. Byanditse Dr. George Gonzalez. Kubera iki twigisha abantu ibi bintu? Iyo abantu bagiye kuryama, Bibiliya itubwira yuko uw'Imana ikunda bimuhera mwitiro. None abagabo n'abagore rero bagerayo, mwumve bitangura, acatangura intambara ya gatatu y'isi. Umwe agatangura ngo kandi ngo wewe nguzombona, ngo ndabikubwiye inshuro nyinshi, ngo nimba amatwari mw'ibiti. Kandi abagabo mu nyumve, abagore kuko bafise raisonnement anticipé, niyo mpamvu rero banazindutse kuraba imva ya Yesu. Abagabo bose nibo batanze amakuru. Umugore umubwiye ngo nzokwereka, aca yibaza ko uzomwereka iyindi nkumi nshasha yo muri karitiye. Wewe atagera kure. Uwo muntu ubwiye ngo uzokwereka, naho umubwira ngo rero ngo je ndiryamiye ngo tuzobisubiramwo, wowe ukaryama, wewe ararabona ukamwicira itiro. Mu buriri kirazira kuhavuganira ibindi bintu kiretse amabanga yabubatse, cyangwa kubwira umugore gusa ngo watetse neza Imana iguhezagire. Amaraso acatembera ino hose mu mitsi, ati burya nabona nzi ko umusozi arinda uteka. Umugore akabwira umugabo ati nukuri mugabo wanje waragize neza ku nkuri wacu, bisa nk'ubyo ntavayo, ubona ntaba narashaje. Tuba warashaje, warakoze ugaca umusoma, biremewe muri babiri nta ngorane. Ati wiryamira impore mugabo wanje wori umwami, amen. Umugabo nagaca yiryamira. Nawe ubundi bindi bintu byo kuja kugurirayo amapine y'imodoka, mukaza gusakarirayo inzu yanyu mufise muri miruwari, mugatangura kugurirayo amatongo, mukabagaza n'imiceri iri mu mwonga. Ibyo bintu ntaho byanditse, ntibyemewe. Aho ndimutse. Ikindi, iki gitabo mfise cyitwa Nous et nos enfants, twebwe n'abana bacu, cyanditswe n'umwanditsi yitwa Raymond Beach. 141 handitsemwo akantu akakoko kumva abagore. Yemwe babyeyi muri aho sawa, handitse ngo page 141, le caractère d'une personne se révèle par le temps dans lequel elle reste sa chambre. Ingeso z'umuntu zigaragarira mu kuntu asiga icumba araramwo abyutse. Abaye kuri rukonwe ya korosi ririmwoze. Ingeso z'umuntu ushaka kuzimenya, higaga kamera wewe wirabire iyo arara. Ntabwo ingeso z'umuntu tuzibona hano mu ikoti no mu mabaze, uri no mu kimodoka, ahubwo twebwe dusubira muhiri wawe tukaraba ingene haba hasa. Abantu bataba mu bisagara cyane usanga inzu zabo menga ni garage zimwe zo mu Buyenzi, usanga isekuro iba muri saro, agasafuriya bakuyemo imboga ku mugoroba kari munsi y'imeza, imeza iriko isupu yo mu bugeni, inzu imisengesenge, imirayirayi, ibidenga, ibintu by'ibivumvu n'ibitiritiri. Bamwe mwari muzi ko ari abantu niyo hagaze gukorotora ubona ahindukiraho nyene agakorotoraho ngo
wogira neza umusegetera niryamiye, abo bantu ukabona bariryamiye. Abantu uko usiga icumba cawe kimeze, ibintu byo gusanga amashuka ntashashe, menga habaye intambara y'impene n'intama, ukiyumvira no hano haba abantu ubu buri ibishuka biragaramye, ibindi birubamye, udusego sinzi uko bimeze aho hantu. Nukuri nanze kuvuga nyene ibintu byinshi, ugasanga iyo muvise umwana amasobe yo mu mwaka uheze aricariho, ibintu hari n'ibyahi baringaniza abana ukabona ibyahi yasizaho. Rero mwabadamu enda biterera inkuru, twebwe abagabo dukunda isuku naho tutarigira. Niyo mpamvu mwe muri abayede, kandi mwibuke ko kugikwa abayede nibo boza ibikoresho by'umufundi, bijya byose by'inivo byoza abayede. Bahejeje kubaka umufundi atereraho, abayede nibo bazinga ikamba, nibo boza umwuko, bijya byose nivo byose umufundi abayiraramira, igikorwa kiba cyaheze. Mwabadamu mwe nimwige kudusasira ibyumba bibe bisa neza haringanije. Waruzi ko hano hari bucayemwe abantu b'abagabo babona ibyumba byiza, bakoze ingendo bakarara mu mahoteli, ariho babona icumba gishashe gihumura neza. Hari igihe ugera mu cumba c'umuntu mu by'ukuri uhamemeye utugori, nturinda gushiramwo totahaza ikigori conaga kikamera kigaheka bitatu. Ibyo bintu rero nk'abantu b'Imana mwe, icumba genda muze musasa neza ku buryo abagabo benshi ngiyo gusa ikikwereka yuko mu cyumba gisa nabi umugabo ntakibamwo kenshi. Abagabo twe dukunda icumba, n'akazi kose twogakora ukirirwa kuri computer ukora akazi ariko wibereye no mu cumba cya kuko gisa neza. Muze mureka gufata ibintu byose mubihindura puberi. Abantu turi abantu b'igiciro kinini aho ndimutse.